kubijanye n'ihohoterwa n'isinzikarizwa ry'agateka muntu mu Burundi hashoboye kumenyekana abantu 28 bagandaguwe, abantu 2 baranyuruzwa, barabugwa irengero, 14 barahagarikwa hadakurikijwe amategeko, hamwe n'abantu 21 basinzikarijwe ubuzima, abenshi bakaba bakomeretse mu gitero c'amagrenade cabaye muri zone ya Bwiza. Bamwe mu bakozi b'urwego rw'iperereza, bamwe mu bapolisi n'imbonerakure bakaba bari mu bakora ayo mabi ntibahave ngo bakurikiranwe n'ubutungane, biboneka ko basa n'akingiwe ikibaba n'ubutegetsi. ACAT-Burundi rirerekana muri ico cegeranyo ubukozi bw'ikibi bw'ubwicanyi bw'imonogoje, aho amaze igihe hatorwa abantu bapfuye bamanitse ku biti hakoreshejwe imigozi, abategetsi bakihutira kuvuga ko abo bantu biyahuye, mu gihe usanga bamwe bamanitse kuri iyo migozi barereta, mbere ndetse bamwe n'amaguru akora hasi, ndetse no mu gihe atanikomere ushobora kubona coba catumwe n'uwo mugozi baba bamanitseko. Ikindi cibonekeza ni ubwicanyi, aho abantu bicwa bagirizwa uburozi, ntihave ngo habe amatohoza ngo abakora ubwo bwicanyi bakurikiranwe. Ikindi cibonekeje muri ukwezi kwa12 ni inyuruzwa ry'abantu ryabandanije, aho abantu bafatwa n'inzego z'umutekano hama bagaheza bakabugwa irengero ryabo. ACAT-Burundi rero kubera ivyo vyose irasaba leta y'u Burundi gucungera no kubahiriza umutekano w'abanyagihugu bose, hamwe no kugira amatohoza yigenga ku bijanye n'abantu bamaze igihe batorwa bapfuye bamanitse, ikareka kwihutira kuvuga yuko biyahuye atamatohoza yabanje gukora. ACAT-Burundi irasaba gucungera umutekano w'abantu baheruka kurekurwa bava mu busho butandukanye, aho vyibonekeza ko baza barafatwa mu nyuma, abandi bakanyuruzwa bakabugwa irengero ryabo.